ibibazo ari ibibazo ngira muraza kwishura ngira ngo kimwe kimwe canke murabigrupa. Nashaka mbaze iyo umugabo yemeye byo tuma aba yamenye ibyo tuma umupapa mwiza ariko bubakanye ntabisobanukirwe byogenda gute? Ni byiza ko umugabo n'umugore bagira ubumenyi bungana ku bijyanye no kubaka. Impamvu mubona twigisha abadamu hanyuma tukazigisha n'abagabo hanyuma tukabahuza bombi ni ukugira ngo byibuze bagire ubumenyi bungana ku bijyanye no kubaka urugo. Iyo ubumenyi butangana umwe bimusaba sacrifice iri hejuru aravunika. Ariko nanone ngewe nemera ko urugo rwatangiwe n'Imana. Kuba mugenzi wawe adafite ubumenyi bungana n'ubwawe ntibiguhesha urusha rwo gukora amakosa. Oya, ukwiye gukomeza kwihangana ukamuteragiramwo imbuto kugeza igihe azagera igihe iyo mbuto igakura. Mushobora kubana atazi gukominika, mushobora kubana atarahawe affection n'abavyeyi, mushobora kubana wowe utanga wadatanga, mushobora kubana hari ahantu afite intege nke. Gerageza uhagarare aho mugenzi wawe afite intege nke ubimwigishe kugeza igihe azabimenya, kandi ugerageze kubikorana ubugwaneza bitari itegeko rya kigabo gusa. Ugerageze kubikoresha ubugwaneza bizagufasha. Ikindi kibazo kirabaza ngo yakibaje mu Gifaransa, yabajije ngo n'uruhe ruhara rw'imibonano mpuzabitsina mu gukomeza urugo, gukomeza abubakanye? Ni intimite. Abo muvukana musangiye amaraso, mama wawe papa wawe musangiye amaraso. None uwo mwubakanye ntiwumva yuko mvuze intimite mavuze gusabana, kunywana, kubumwe. Imibonano mpuzabitsina ifise akamaro gakomeye mu kubumwe. Kimwe mu bitandukanya abantu, igihe twari mu ishure baratubwira ngo MMS, abantu bakigira mariage ngo bagira matin midi soir, hanyuma mardi mercredi samedi, hanyuma mars mai septembre. Uko rero murumva il y a la dégradation de l'intimité. Reka ndacisha uruko ngeze ngaho, ariko kandi bifasha n'ibindi. La sexualité dans le couple, none mwabanye kutagiye kubana n'uwundi mugabo, icyo carimwo. Hanyuma au point de vue physiologique abahinga baravuga yuko bigabanya stress. Ego murakoze. Ariko kumbwira ngo mvuge, ntekereza ko gukomera k'urugo cyangwa gusenyuka k'urugo, imibonano mpuzabitsina ishobora kubigiramo uruhare. Ntekereza ko abagabo dukwiye kwicara tugakora deba kuri ico kintu cyonyene, kuko abagore mu bibazo babajije byinshi tutabashije no gusubiza barabareze. Baravuze ati abagabo bamwe ntibakibishaka, abandi nabo yatangiye abahejeje, abandi nabo araheza agahita asinzira, ariko twari dutanguye. Mbese babareze ibintu biteye ubwoba. Ibyo bibatera umushiha no kuvuga nabi n'uburakari no kudaserva neza mu rugo. Ntekereza ko hari ibintu byinshi bitera, wenda dufate kurangiza vuba. Iyo ubwonko bunaniwe, iyo ufite umunaniro w'ubwonko mwinshi, icyambere gipfa ni imibonano mpuzabitsina. Hanyuma ikindi, iyo ufite ibikomere bitavuwe, nabyo byica imibonano mpuzabitsina. Ikindi, ushobora kurwara indwara muganga yavura, kandi abagabo ntibakunda kwivuza. Twebwe hariya tugira ihuriro ry'abantu batarabona urubyaro, ndabizi ko abagabo badakunda kwivuza.
murabizi ko no mu muco w'ikirundi iyo mu rugo habuze umwana ninde batabyara no mugore kandi ico kibazo gishobora kuba kuri mwese. Ikindi gitera ico kibazo ni igihe hari intonganya mu muryango. Hari abagabo iyo yumvise ijambo ribi yabwiwe n'umugore ashobora guhita yinduka ikirembo uwo munsi, kandi hari abagore bazi kuvuga nabi, avuga nabi ukagira ngo arasizwe nico yaremewe. Ibyo bintu bishobora gutuma umuntu abikiremba. Rero ntekereza ko ni byiza umuntu ko areba niba niyo mibonano mpuzabitsina nabwigenda neza, kuko iyo bidakozwe neza bizana gusenyuka ku rugo. Murakoze. Hari ikibazo kibaza ngo birashoboka ko umugore yasambanye n'uwundi akiri muto ashobora gukunda umugabo wiwe, ubwo si byoba biriko birahitana ingo nyinshi? Ntabwo nzi neza niba ikibazo gisobanutse, ariko niba waratwaye umuntu yarongowe n'abagabo 10 hanyuma akaba afite experience ku bantu 10, sinzi niba ushobora kumuhaza wenyine. Byaba ari ubuntu bw'Imana bwinshi. Niba yarihanye akababarirwa, Imana ikamumaramwo niyo nyota, bizoroha. Ariko niba cibuka, kuko ndabizi ko abavyibuka nkaho byabaye ejo, nigeze kuganira n'umupapa yatangiye gusambana afite imyaka 6, hanyuma kugeza uyu munsi ntiyarongoye. Yaravuze ati abantu bose twasambanye ni amajana menshi, kandi bose arabibuka amazina nuko byagenze. Nico kigaragaza intimity ba mu mibonano mpuzabitsina. Uwo muntu rero niba yarababariwe Imana ikamukiza iyo nyota ni sawa, ariko niba yaraciye muri izo nzira byakugora kumuhaza wenyine. Ni byiza ko mubiganiraho, bitari gusa kwikeka ko ubikora nabi, ahubwo mukwiye kubiganiraho ukamenya niba ibyo mukora iwanyu bimuhagije. Murakoze. Abaza ko ikibazo yabajije ati ndakijijwe ariko kandi ndifuza cyane abandi cyane bivanye nabo twahoranye nkiri umusore. Ashaka kubaza, urabona ko ashaka ingene yo biva mu mugabo atarabona neza ingene yo bigenza. Ibintu byose byabaye ku muntu birafise aho biri mu bwonko, nta na kimwe gitakara. Hanyuma iyo turiko turavuga duhera ubuzima umuntu yabaye mu bwana, uragira ingaruka ku rugo rwiwe. Hanyuma singenda ntavuze yuko hariho transmission intergenerationnelle y'ibintu bimwe bimwe. Bakavuga ngo asambana nka se, akunda abagore nka sekuruza, yiba nka se, ugasanga hariho transmission génétique et intergénérationnelle y'ibintu byo mu muryango byagiye biraba. Nibyo kenshi na kenshi bigorana ko umuntu aheba, ariko bisaba urugendo, birashoboka. Biba ari cyo kimwe n'umuntu yahuye n'abantu benshi imbere yuko yubaka, ntiyiyumvira umunsi umwe ngo ndabihevye ngo aca biheba. Ubwonko bwiwe buba bwaramaze kubika ibintu. Iyo turi mu mashengero ati abasambanya nibaze ngaha, hanyuma ukaca utarika amaboko ngo urabikize, hanyuma ugiye ugasanga n'ubundi ntiwabikize. Kubera iki? Kubera gukira muri ubwo buryo bifata urugendo, bifata engagement, bifata ya discipline. Utemeye gukora urwo rugendo uzama wibaza ngo urafashe ingingo yo kubiheba, mugabo usange wabisubiyemo. Nibaza yuko ikintu ca mbere
ndazi yuko namba waragendanye n'abandi imbere yo kubaka warabikomerekeyemwo mu buryo okay, ibikomere vyica ibintu bine bikomeye mu muntu. Icya mbere ni amahitamo, le choix. Icya kabiri ni amapanse, ivyiyumviro vy'umuntu yaciye muri izo ngeso usanga n'ubundi vyerekeje za nzira yaciyemo ku buryo bigoye. Ivyo vyiyumviro biramugora kugera ku buryo vyoguma kuwo bubakanye wenyene. Hanyuma iyo haje ibimurondera bimwerekeza muri za nzira z'ubusambanyi biramunanira gufata ingingo. Hanyuma icya gatatu kimugora canke cononekara mu bwonko bwiwe ni relation. Imigenderanire biramugora kuvuga oya, biramugora kenshi na kenshi aragenda mu bintu atateguye. Ibyo byose rero hirya yuko ufise umugore mwiza utabona ingene woreka ingene umuca inyuma kandi ariwe mwiza gusumba abo wiruka inyuma, no kugenda kurondera pasiteri akagusengera, birakwiye ko uronka umuntu agufitiye umwanya agutega amatwi akagufasha gukira ingorane wahuriye navyo muri ivyo bintu kugira ngo ukire ivyo bice by'ubwonko bwawe bwononekaye. Icya kabiri aguherekeze mu rugendo rwo gukira, kubera uzobiraga abana bawe n'abuzukuru. Mbwira Imana ngo umwana wanje ntazohure n'uwiwawe ngo tube ba mwana nutakora urwo rugendo rwo gukira. Mumbabarira. Murakoze cyane. Ubushize igihe twari turi hano nababwiye impamvu zitanu zishobora gutera umuntu gusambana kandi akijijwe. Harabazibuka? Impamvu ya mbere biri muri kamere mere. Abagalatiya 5:19 ibikorwa bya kamere biraboneka ni icya mbere. Ntabwo mwasomye Bibiliya. Icya mbere n'ubushakanye biri muri kamere y'abagabo 70% nyine niko bimeze. Iyo kamere rero no kwizana ku musaraba ukayibamba. Icya kabiri no namaraso umuntu avukamo. Niba uvuka mu maraso ari mu busambanyi, nuba muri Kristo Yesu cyane ntibizagufata, ariko nuza mu ntege nke inyuma ya Kristo, icya mbere kizakwakira ni intege nke ziwanyu. Icya gatatu ni ibikomere. Hari igihe umuntu ajya gusambana kugira ngo ashake affection. Ibikomere rero ni byiza kushaka umukansara akagufasha, kuko ubusambanyi buzana ububata ni iki bigushira mu buja. Hanyuma ikindi ni environnement mu muntu arimo. Beneda smartphone ahantu hose ukanze haba ari pornography, ahantu hose hapopinga kuri Facebook pornography. Ibi bintu utabyitodeye, iyo uri mu kirere muri environnement yuzuye ubusambanyi, amaherezo biragufata. Icya gatanu ni bimwe twita abagore ba nijoro cyangwa abagabo ba nijoro, gutegwa n'abadayimoni. Uwo muntu rero mu by'ukuri ndamushimira uburyo yabyanditse kandi birumvikana ko ashaka gukira, ariko banza ugiye gushaka umuzi. Niki kigutera kumera gutyo? Niki gutera kwifuza? Numenya umuzi bizoroha. Nukata amashami ushobora kujya kwatura kwa pastor akavuga ngo Imana ikubabarira, nejo bikagaruka nejo bundi. Nibikomere bibigutera n'amaraso uvukamo, ni kamere yawe, nibitegwa niki. Imana izagukiza, ariko kuko uzi ko ari icyaha gisenya urugo bishobora no kuzana umuvumo, gerageza umenye umuzi wabyo, Imana izagufasha. Hari ikindi kibazo yabajije ati ikindi kibazo mfise nuko inshuro ndabishaka siko ndabironka kuko twubakanye, nokora iki, twoyaga gute kugira abironke neza, byogenda gute? Ariko avuga
amabanga Yabubatse. yabubatse. Yego. Okay. uko ashatse umugore siko amuronka yokora iki boyaga gute yokora iki Nibaza ko atari mu Burundi gusa no mu bindi bihugu tubangikanye la sexualité irakorwa ntivugwa biri tabu hanyuma birakorwa kenshi ariko gikuru si ukubikora ni ukubikora neza ndaza bubatse presque bose kiretse abagwayi barabikora mugabo ni bakenya babikora neza iyo tuvuga amabanga yabubatse tuvuga de la sensualité à la sexualité hanyuma biba bisa nuko ataco umuntu abiziko rero igihe nagira mariage ndibuka pare na marene mu modoka ndababwira ibyo batubwiye ngo murakuze mwe musanzwe murabigisha b'abandi ngo turazi ko bigenda neza ibyo bigenda neza turi mu buruhe bw'urubanza sinzi n'ibyo ari byo hanyuma marene asa n'uwubitubwiye byose avuga ngo urumva ngo inka ngo utayagaje ngo nitanga amata ndabi nkaho ziri ndazibura okay nagaciyemo de la sensualité à la sexualité hariho ibintu umuntu abwirizwa kumenya Imana yaremye uko nyene ni différence entre l'homme et la femme umugore ameze nk'imbabura urinda kubeba umugabo ameze nka micro-onde umugore yiyumvira neza ariko aravuga umugabo yiyumvira neza iyo acecetse ahoze umugore araba amadetaye utuntu duto duto umugabo araba la grande image umugore agira emotion ku vyabaye umugabo nawe ahubwo abashaka gutanga inyishu iri direct bimwe mu bintu nagize ko bitoba mu rugo rwanje no kuvuga ngo amahera y'igitunguru ngo n'isukari ngo n'umunyu waheze oya utwo tuntu abagabo ntibadukunda ntibona bishobora hariho abagabo bakeya numvise aribo baja gusuma ku isoko bakagira surveillance yo mu gikoni tuntu twinshi navuze abo bagabo barakomeye n'amabanga mpuzabitsina rero iyo sensualité tuba turi ko tuvuga l'essence abagore benshi mu bibazo bavuga bati arushe tutanaganiriye agashika gwako ndamaze kubera pare abantu batari bake harimo kaza wumva umuntu aravuze ngo ivyo ngo ntawe ubyigisha ngo ntimene zirabikora ukayoberwa ko abo bantu umuntu agira bere pare ari mene none umuntu ani mpene sexology barayiga bakayicamo PhD atabindi bariko bariga sensualité nta abagabo nta mwanya bafise kubera bitegurwa guhera umwanya munini ndamaze kuganira n'amakupre amwe ugasanga barafise amakode bakoresha guhera saa 3 yo mu gatondo umugabo akavuga ati uramenya ko dufise umushitsi aha mubwiye yuko saa 6 mu telefone ashaka avuga ati wibuke na wa mushitsi hanyuma iyo bafise uwundi mushitsi avuga ati wibuke wa mushitsi ariko hariho n'uwundi aza kuza ngaho muhira ko tugendera hariho uwundi mushitsi nukugira iki nukugira ngo barabitegura il faut stimuler les sens ukamenya ko atameze nka wewe hanyuma turazi ko 98% des impuissances ziva kuri stress ubushakashatsi niko bwerekana iyo hamaze kuba stress kandi turi mu bihugu mu Burundi harakenye umuntu ariko yiyumvira ati none tuzakurya iki minervare y'umwana izovahe ruwaye yaduze nta gitoro gihari nza kwirirwa ntonze hanyuma ukaca usanga umugore nawe ari ngaho yakwiteguriye mufise inkomezi zitagize gute benshi acavyuka kare atumuka umugore ataravyuka
canke akagerageza canke agacashika yisinziriza, ivyo bintu bizosenyura urugo. Ahubwo ni vyiza kumenya yuko mu bintu vyubaka urugo ico onye ari ikintu kidasanzwe. Kiganireko mpora mbaza, ndagira conseil prénuptial abagomba kubaka. Abagore barafise amazone erogene n'abagabo arenga 50, sivyo? Hanyuma rero kubaka ntibigoye, hagoye kubaka neza. Hanyuma wowe ntiwiyizi na wene ntumuzi, afise nk'amazone erogene arenga 20, ntuzaho ushobora gukora ngo bikorwa bice bigenda neza mu mwanya muto, ubugiye uburusimvye. Kubera iki? Nta investissement, nta mwanya dufitaniye. Twarubatse dukundanye muri fiançailles, ntaco twavuze. N'igihe umaze kubaka utangura stress y'ubuzima yo kurondera amahera, kuraba ko wokubaka inzu. Reka ndababwira akantu kamwe. Umugabo akunda ikintu gituma yumva ko afise icubahiro, kimushira hejuru. Ikintu gihambaye gihesha umugabo agaciro kenshi dusanga ari akazi, sivyo? Abagabo rero barakitako kuko babona kumenga niko kazotuma baba respecte, ku buryo muhira basigara bahaba nk'abafournisseur. Umufournisseur arakuzanira ibyo ukeneye, hanyuma ugasigara uraraba ko bitomoye, ukavuga ati ibi ntibitomoye, zana ibindi. No muri sexe bagira uko, ati none arashika yarusha akaca agira ibyo bintu vyiwe nk'inka nk'imene nkuko abandi babivuga, akaca agenda, umugore agasigara arimenya. Hanyuma hari igihe umugore aba yaragize ibikomere vyo mu bwana bituma adakunda sex. Bimwe ndabibabwira, nk'umukobwa yahatswe gufatwa ku nguvu, ntiyafashwe ku nguvu, umugabo yarahatswe, ashobora kudevelopa ubwoba butuma igihe cyose agomvye kugira sex byanga. Hariho n'ababura abana kubera ibyo, bakadevelopa ingwara zifatiye kuri ibyo. Ica kabiri, abakobwa benshi baba barumvise ko umunsi wa mariage bibabaza, sivyo? Ati yo uragowe, kera ngo baca bambara ama jeans, ubu nayo yambara. Mugabo hariho abagabo bakoze amakosa ku munsi wa mbere, kubera baba bati umugabo nyawe waramukomerekeje umunsi wa mbere. Ndazi umuntu avyaye 10 kandi avyara neza, mugabo igihe cyose agize sex arakomereka, arinda kuja ku muti. Ntumumva ko aca develop ubwoba butuma vyanga. Igihe rero utazoronka umwanya muremure, kuko niwe muganga wa mbere afise wo kumumara ubwo bwoba, n'ubundi bizokwama vyanga. Rero mvuga nti nimukore urugendo n'uwo mwubakanye mu biganireko, kubera hariho abantu baba bubatse haheze 20 n'ubundi bakirara bakijitara, n'ubundi badashobora kubivugana ko ouvertement. Jewe kubera nari maze kubibona mu bitera abantu kuza kwa rojanti, nakoze ntarubaka, twarabivuganye guhera muri fiançailles. Uvyiyumvira kwiki? Ambwira ati ni ibintu biteye ubwoba, ndavyumvira nca ngomba kureka kubaka. Abagore bose barambwiye ko ku munsi wa mbere bibabaza, muba murushe, muba muri muri stress, bikaca bigira. Alors nuguhera rero ku ntango ukaraba ko atabikomere yagize mu bwana vyerekeje ivyo. Yarafashwe ku nguvu agira ibintu bibiri, ashobora kwanka abagabo canke akabakunda, akanka sex canke akayikunda cyane. Ushobora rero kuba wahuye n'uwuyikunda cyane ku rugezo udashobora, ushobora no kuba wahuye n'uvyanka bifise impamvu atarakubarira mu myaka 30 mu maranye canke 20. Rondera uyo mwanya, wemvestise umwanya wawe, mukora ibiganiro,
bya bukebuke uzotinda umenye ikibimutera, hanyuma ukimenye kizoba gikize. Murakoze. Jerube yacishuye cyane natwo pasiteri yo kwishura ikindi. Umuntu yabajije ngo ni gute umuntu yo kwiga ibijanye n'imibonano mpuzabitsina neza ataguye mu bijanye n'ubushakanyi canke ataravye porono. Yani majambo ni hebo kwigira ibijanye n'imibonano mpuzabitsina bataravye kuri porono. Ikintu mbemereye nuko muri conference yo gutaha tuzareba ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina gusa, kandi tuzashaka umuganga w'umuhanga muri byo, tuzashaka umudogiteri aze hano aduha ikiganiro. Isomo bagakora PhD ntabwo dushobora kugiga mu masaha 2 tumara hano, ariko byibuze tuzagira kubera ko cagarutse inshuro nyinshi tuzagikoraho deba, uwo muganga adufasha. Hanyuma kureba pornography mw'abantu ndabibabujije pe, nta film itagira montage ni ikinyoma. Ikindi babikina banyweye urumogi. Ikindi biriya bintu ibyo tureba sinabyo bifite ikibazo cyane, ni umwuka ubiherekeje. Ubu ngubu ibintu porno zihari zigezweho abantu bareba ni izitera abantu, ni zamamaza ubutinganyi, aho abantu batakirongora mu gitsina barongora mu kibuno. Ibyo mvuze ntimuzi. Okay, abarundi bagira ubufasoni cyane ariko ndabizi ko ibyo mvuze mubizi. Hari inyuma hari imitsi ituma imyanda itiza no kwibonye. Iyo ukozemo sex iyo mitsi irafunguka. Ndabizi ko nyuma y'igihe gitoya azaba yambaye pampers. Bibaze rero kuba mama w'abana bawe agenda yitaho imyanda uko abonye, kubera kuko wabibonye muri pornography. Ikindi mu bihugu bimwe na bimwe iyo abantu bafunzwe ari 150 bose bahinduka batinganye, kuko nta yandi mahitamo baba bafite. Iyo bafunguwe bajya muri sosiyete bikarangira abantu ibyo bibazo bihari mu miryango. Ntuzigishwe na pornography. Oya. Uzashake pari na marene murebe ukuntu mubiganiraho, niba adahari uzaze muri conference, cyangwa se urebe undi mupapa ubona wizeye yakuganiriza mu buryo bwiza, ariko pornography oya. Ikindi kubiganiraho n'umugore utari uwawe kuri ibyo bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Abagabo hari uburyo batereta bagateretana amayeri menshi, akabwira umu ex we cyangwa inshuti ye umudamu agatanga kumugayira umugore we ukuntu atabiryosha. Kumbe ni uburyo bwo kugira ngo amugirire imbabazi, bikazarangira uguye mu byaha utatekereza. Ndabinginze ibijyanye na pornography n'izindi mbuga ziyamamaza ubusambanyi mu byirinde. Si ahantu heza ho kwigira. Murakoze. Hanyuma hariho ibitabo biri specifique sirisa, namba hariho namba babicamo doctora, hariho ibitabo byanditswe n'abahinga bibivugako. Hanyuma la pornographie ivungura matière grise du cerveau, bikaca byatera ama processus attentionnel, nukuvuga umuntu aca asigara ari kirangare mugiye mwibarabara gutyo ukabona yo kugonga. Hanyuma ubwonko si ikintu cyo gukinisha, tuvuga ngo urabuvungagura ngo buca busubira kumera neza. Imana ibahezagire. Ikibazo ciwe yabajije ati mbega ni kubera iki abagore baguma bagarura amadosiye yaheze? Mu miterere y'abagore byavuze birakomeye. Abadamu ikintu mutakemuye mutaganireho ngo mukirangize abacibuka nkaho cabaye ejo, kandi gishobora no kugira ingaruka ku mibonano mpuzabitsina, kubera ko ikintu cyose muticaye ngo muganireho kirangire azahora acibuka ko gihari. Rero abagabo twebwe twita tubyibagirwa, ntidufite n'umwanya wo kuganira.
abadamu ntibagira inzika ariko ntibibagirwa, kandi iyo wamuhaye umubabaro azawukugarurira yawukubye inshuro nyinshi, kuko Imana yabahaye ubushobozi bwo gutubura ibintu byose. Rero ni ukugerageza tukabashakira akanya bakavuga. Ngewe kuganira nicyo kintu cyangonze mu rugo. Hanyuma twaje gusezerana rero ko mu gitondo kare kare ubwonko butarananirwa nibwo aravuga we aravuga bimwe nkaba ntarimo kubyumva, ibindi nkisinziriza, ibindi nkanyamubwira yego ya kugira ngo agire vuba. Nyine umva abagore bavuga amagambo akubye kabiri y'abagabo bavuga. Niba ukora akazi gatuma uvuga uzagera mu rugo amagambo yagushiranye, ntuzabona ibindi uvuga, wowe usange nibwo atangiye kuvuga noneho. Ibibazo bitakemutse mugerageze mu biganireho, mushakira akanya uzavugize neza. Iki kibazo kirasa n'ikindi, ni ibibazo nka bibiri abantu babajije. Ni gute umuntu yokwiga gutunganya ibyo mu rugo rwiwe mu bijanye no kurondera amafaranga nyine bayakoresha no gukora imigambi? Murakoze. Nta muntu umenya ibintu byose, yenda uzi kuyarondera ko ntuzi kuyacunga. Uzashake abafite ubuhanga, wenda n'indi debate uzakora ikindi gihe ku bijyanye no gushaka amafaranga no kuyacunga, bakugira inama mu bijyanye n'ubutunzi. Nabyo babikoramwo, babibonamwo diplome y'ikirenga. Ntabwo wamenya ibintu byose, ariko muri aba bagabo bene data barimo hano ndabizi ko harimo abafite ubwo bumenyi ku kigero kiri hejuru. Yanabajije ati mbega ni gute umuntu yojera canke yotunganya ibijanye n'imiryango belle famille? tugira agakiza w'imeni hariya n'abantu benshi nk'ibihumbi hafi 6. Nigeze kubabaza ikibazo rwose cyoroheje, ariko nariho ndakora ubushakashatsi. Ndababaza, ari mama wawe na nyoko bukwe, ubwo ni mama w'umugabo wawe, ninde yakorohera ko mubana mu rugo? Mama wawe ukubyara na mama w'umugabo wawe, ninde byakorohera ko mubana iwawe mu rugo? Muzi ukuntu bansubije? 98% barambwiye ngo mama niwe twaruhanye, niwe twobana bigakunda, ngo ariko mabukwe ntabwo byavamo. Akenshi ni nk'uko biba bimeze, murabizi bya ba nyirabukwe n'umukazana. Rero abagore, baba bashiki bawe, baba mama wawe, baba n'abandi bantu bose, umuntu wese yambaye ijipo aramufuhira. Ni imiterere yabo. Kubera iki? Banga umuntu yinjira muri intimite y'umugabo n'umugore. Simvuze abagore bose, hariho bamwe bameze gutyo. Bisaba iki rero? Ejo mbere y'uko nza inaha twari turi muri conference y'abubatsi ingo. Umugore umwe arahaguruka avuga ati ngiye umugabo wanjye muri fiançailles naramwicaje, ndamubwira ngo uzihende, urugo n'ugwanjye nawe na mwana tuzabyara n'umukozi tuzakoresha, nta wundi muntu yemerewe kuba iwacu. Uwo mupapa rero yaje kugwaza papa we, atinya kumuzana iwe ajya kumucumbikishiriza, amugwariza mu wundi muryango. Urumva abagore ikigero, madamu yahise avuga ati ndapfuye, nabyaye abahungu 2, ubu bakazana nibaza barakaniye badashaka ko ngi wabo bizagenda bite? Ni ikibazo gikomeye. Rero nicyo nagira ngo mbabwire, gerageza mu biganireho. Nubuhe bushobozi mufite? Ni bande bantu bemerewe kuba mu rugo bitishe intimite yanyu? Hanyuma uko muzabiganiraho inshuro nyinshi uzamenya position ye, umenye uko mubitereta. Hanyuma icyo nababwira nk'abagabo, nawe iyo amabwiriza uhabwa akomoka kuri mama, mbese ukuba ku rugo ubanje kujya kubaza mama, nawe urumva burimo kubangamira mugenzi wawe. Gerageza umenye ko wasize byose ukaza mukabana, hanyuma mwumvikana uko mujera umuryango mwabyumvikanye. Murakoze. Reka nunganire pasiteri gatonya mu bibazo abadamu babaza. Arabaza ngo jewe mfise amahera ngo umugabo atayafise. Fiançailles
hariho ibintu byinshi bitakozwe mbere kuri fiançailles kubera ariko rugendo ruganisha kubaka. Je nagize chance yo kubimenya hakiri kare kubera ingorane nabona kwa Rojanti. Abona abagabo bamerewe nabi bagwaye kubera ingorane zituruka kubo bubakanye. Bituma mfata umwanya munini wo kuganira n'uwo tuzubakana. Hari ibintu bikomeye mu rugo. Ni gestion de la sexualité, ni gestion de l'économie, ni gestion de la belle famille, na gestion des enfants. Bibiri biraba mwebwe ku gatwe kanyu. Bindi bibiri biraba umuryango wagutse. Hanyuma rero ingene societe yacu yubatse ibintu byinshi bumenga ni ivy'umugabo kandi niwe mutwe. Amahera y'umugabo, imodoka y'umugabo, ibiki by'umugabo, ibintu nk'ibyo. Hanyuma mukazoza kubana n'umuntu uzi n'ubundi ko bizoguma ari wewe. Nkunda kubwira iyo turi muri conference y'abajene namba ugomba umukompanyo canke umuntu uterekomanda gutya nturongore tunga kayabu canke utunga imbwa nk'abazungu. Kubera uwo mwubakanye nawe abafise amavale, abafise ibikomere, abafise ama principe, abafise ibintu akeneye. Hama directement ngomba nje kuri ico ca belle famille. Abi wabo w'umugore basangiye amaraso. Sivyo? Mama wiwe basangiye amaraso na papa wiwe nabo bavukana n'abandi. Waramuzanye mugaba amaso yabo bose. Arabujya mukobwa wabo. Niyo babaje ati mbe murakomeye. Babaje ati mbe wa mukobwa wacu amerewe neza. Ntacuri kuramugira. Sivyo? Abi wabo w'umuhungu. Amaso yabo yose ari ku muhungu wabo. Sivyo? Ati mbe asha wa mukazana ntashatugiriye umuhungu. Hanyuma rero kugera abo bantu barabakunda, urumva umutima wabo uri ku mukobwa wabo, kubagera ku buryo batinjira muri intimite yanyu. Hanyuma namwe ntimubakomeretse. Murumva atari ibintu byo kwicarira. Abi wabo w'umuhungu basangiye amaraso n'uwo muhungu. Iyo attention yose bagira si kugira ngo babakomeretse canke babononera urugo wanashaka. N'urukundo babafitiye ni attention babashirako mugabo bikarangira bagombye kubasenyurira urugo rwanyu. Kugira ngo mushobore kubagera ntibinjire mu buzima bwanyu kandi mutabakomerekeje. Kuko abagabo benshi bahitamwo gukomeretsa abanyina babo nabo bavukana kugira ngo basove. Sibyo? N'abagore bagira uko. Twebwe rero twavyumvikanye hakiri kare mugabo nitwe twabigize. Havuze sha jewe rero nzogera biwanyu nawe uzogera biwacu. Hanyuma kubi wacu bazi ko ndi umuntu adafise umwanya ataboneka. Kugira rero tuje en relation usanga batelefone umugore mbega ibi nibi nawe kubera twabivuganye aca bitaho kamengani waboneka. Hanyuma nanje abiwabo nuko we umengani si hari afise utuntu twinshi akora ni bamutora ku telefone muga twavyubatse muri fiançailles. Ibyo rero iwacu ari valorize ni wabo ndi valorize mugabo ni kubera nari maze kubona ingorane bitera. Ariko umwe wese muri twebwe ashobora gutora uburyo bwo kudakomeretsa la belle famille kuko barabavyaye musangiye amaraso. Ntimubwirizwa kubakomeretsa kandi ntibabwirizwa kuza gusambura urugo rwanyu. Merci. Ako kararo kawe Jesse no gafatirako kubera atabafashe neza no ngira ikibazo. Ariko nibaza ko avuze neza urwo ntikuba ku rundi muga kubahereza uwo batamenyeranye ngira biragoye. Uyabajije ikibazo ngo iyo ufise ibimenyetso bifatika kuwo mwubakanye aguca inyuma wokora iki?
wamubabarira wamubabarira none reka mbabwize ukuri ntabwo dukwiye kwicara ducunze ko dufatira mu makosa bagenzi bacu gusa ikintu nababwira kiri ukuri ubusambanyi ntibufite aho bukwigwa mu marangamutima mu bwonko ntibyinjiramo ntiyabiremeye umwanya nico kintu kibi mu buzima bw'imyubakire y'urugo zabafashe ingingo zo kwiyahura harabahise bakora vengeance bajya mu busambanyi nabo harabahisemwo kubaho nyine muri bar de prime nibaza ko ukibimenya bwa mbere ukwiye gushaka umukansara umuntu yagufasha muri urwo rugendo byibuze bikagabanya ibiro bipima hanyuma ubwonko nimumara gutuza utuje uzirinde gufata ingingo nyine ubikomeretse ni byiza ko ukora urwo rugendo hanyuma ni byiza ko kuko akenshi muba mwarabyaranye ni byiza ko ubanza kumenya niki kimutera iyi ngeso nta ruhare rwawe rurimo mbabwira ikintu ntimuzavuge ko nakivuze abagore benshi barasambana ibyo mbabwiye ndabizi neza kubera ko wenda muratangira ukaba urangije kandi abagore iyo bahuye bo barabiganira bakavuga ubwiza bwabyo n'ibigenda neza n'ibigenda nabi byose barabivuga wowe utangiye uburangije kandi urashaka kumwemeza ngo niyibereho gutyo ejo sinzi mu Rwanda hari ishiramwe ry'abantu bitwa abapfubuzi gupfuba murabumva icyo bivuze no ngaha nahinzi ko ari iwacu gusa hari abantu bafite ikibazo cy'amafaranga ashobora no gukodesha inzu azajya ahuremo n'agahungu kabimukorera neza ikindi ntuzi kumubwira ko ari mwiza ntuzi kumubwira ko yambaye neza hari uwo mugore yabajije ngo shiri ngurankunda aravuga ngo washize imyaka 20 ndabikubwiye nibihinduka nzakumenyesha ntukangore kandi umushoferi wiwe aramubwira ngo mabuja ngo urasa na biki udisi wambaye neza mbese ahora muduhira amagambo namuha ico wamwimye wewe azamugutwara rero we kwibaza ngo mfatiye umugore wanjye mu busambanyi ahubwo ategwa n'iki gusambana numara bagukorera counseling ukamara gutuza shaka umuzi umutera kumera gutyo hanyuma gerageza ube wifura ntukomeretsa abana bawe urebe ukuntu ikibazo wagikemura neza ushobora nubona ari ingeso ya buri gihe ari yo ngeso ya buri gihe ushobora kwirinda ntimuryamane kugira ngo atakwanduza indwara mu gihe ukirimo gukemura ibibazo nta cyaha waba ukoze ariko nanone reba ukuntu niba ari ikintu cababarirwa cyangwa se ari akamenyero yarabyiyeguriye bizagufasha urakoze kino kibazo kirabaza ngo ko mwavuze ko umugabo ari wagira canka atanga iyerekwa mbega iyo umugore ari wakubereye intambamyi uwo vyifata mu gute umugabo ni utangiye yerekwa ariko ntibivuga ko n'ibitekerezo by'umugore bitagenderwaho twebwe iwacu mu rugo sinshaka ngo mwubake nkuko nubatse n'urugero ni example gusa nshaka kubasangiza twebwe iwacu dukora inama buri wa gatanu hanyuma tukumvikana uko ibyo tuzakora mu ndwi yose tugahana na tashe ku wa gatanu iyo urangiye dukora indi nama uwashoboye kugera ku ntego tukamushimira uwo byananiye cyangwa se uwagize intege nke tukamubaza ikibura kugira ngo tumufashe agere ku ntego ibyo bintu ngiye byamfashije muri communication ko tumarana umwanya munini ikindi turicarana nyine tukaganira nkababwira urugo rwiza rwaba rumeze gutya tubigenze gutegura ngo turugereho rero nibaza ko umugabo ni utangiye yerekwa ariko yerekwa ntabwo rikwiye kuba itegeko subiremo ntabwo yerekwa rikwiye kuba itegeko ahubwo no kubereka iyo muja ugaca n'inzira z'uburyo mugera kuri rya yerekwa uko ukomeza kuri batoza bazageza igihe barimenye hanyuma
ubwo impamvu mvuze inama y'umuryango ni ukugira ngo ibitekerezo byo mu bana n'iby'umugore murebe ukuntu mubishyira hamwe bifashe rya yerekwa kugera ku ntego. Nibaza ko ubwo buryo ari bwo bwiza, ngewe nibyo nahisemo, kandi niyo mfite umwanya mfata umwana umwe nkamutwara muri office tukaganira turi babiri, cyangwa tukajya ahantu tugasohokana tukicarana nkamubwira icyo mutegerejeho akambaza ibibazo biramfasha. Ariko ibyo nabimenye maze gukora amakosa menshi, ntimuzabigenze nkanjye. Murakoze. Ikibazo kiri ngaha kimwe tuzokiganira, bavuze ko tuzoganira ahazokurikira, kuko yarakashaka kumenya ingene yoshimisha umugore we mu gitanda. Kubera ko tuzobiganira hanyuma nta mwanya bazobigarukako. Muri ibyo bintu bine mwatubariye, amahera ni ikintu ca mbere cankenerwa mu buzima, eka kinakiretse kuko neza kari iyo ndi muhira benshi nkunda kuba nibereye mu cumba niryamiye numviriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, ariko umugore n'abana bakaba bicaye muri saro, gushika naho umugore aza kumbwira ko noza mu kiyago, aho ncamaramara nkavunduruka niruka. Keshi ndabiterwa na telefone, mumfashe kugira ngo atore inyisha bivemo. Muri hari slide imwe harimo akantu kitwa discipline, murakibuka? Udafite discipline, uburyo bwo gukoresha rezo sociaux bishobora gusenyura urugo. Ni ukugerageza kumenya ikintu cyose mu mwanya wacu. Mbaye nk'akarorero, imeza saramanje iri sakire, kujyana ku meza ni umwanya uri sakire, si byiza kujyanaho telefone. No muri communication si byiza ko muganira ureba muri telefone, ureba kuri televiziyo. No, mu gihe cyo kuganira, iyo umuntu afite discipline ashobora nibyo byiza. Hanyuma abagabo, hariho ahantu hamwe honyine natorera ko umugabo aba ari wenyine. Iyo turimo gutekereza ibintu biremereye cyangwa nabwo turimo gushaka ibisubizo, umugabo bimusaba kuba ari wenyine. Niko Imana yaturemye. Ariko ikindi gihe nubwo waba urimo kureba ubutumwa, uwo mwanya niwo umuryango ukubonye. Gerageza mube hamwe, niba ari na filime muyirebere hamwe, cyangwa se muterure ibindi biganiro, habeho intimite y'umuryango, byaba byiza kurutaho. Murakoze. Iyo uzanye umugore ugasanga umwizi ugasanga siko biri, wakora iki? Atari vierge. Oya, ugasanga umwizigiye ntiyagitomoye, yavuze ngo uzanye umugore umwizigiye ugasanga siko biri. Sinzi icyo yavuze, bwabona ubwizigirwa. Nibaza ko kumwizigirwa harimo ibintu byinshi. Ashobora kuba wenda wari uzi ko ari isugi ugasanga si isugi. Ushobora gusanga yenda wari uzi ko azogufasha amaproje yawe ugasanga nta bishizemo umwete. Ushobora gusanga wari uzi ko atabyaye ugasanga yabyariye umwana wawe yaramuguhishe. Harimo ibintu byinshi. Ibyiza washaka umuntu mu biganiraho akagufasha, hanyuma cyane cyane ugacunga aho ugeza ku mwizigirwa wowe. Hanyuma ukamenya n'ibyo atizigiweho, mukareba ukuntu mwagabanira hagati. Ikindi sinzi ko ari icifuzo canke njyana inama, ariko yavuze ngo sinobideha ibyifuzo by'ubusambanyi uko bimeze kose, ndabona ko bidahagaze byosenya urugo rwanje. Ntiyabaje nk'ikibazo ya filime nikabona, rero nibaza ko ashaka kumenya ni gute byohagarara.
urakoze. Ndashaka gutanga inama abagabo. Come on, haleluya. Mbabwiza ukuri, ndi umugabo mugenzi wanyu, nta nubwo naje hano kubabesha. Ubusambanyi udahunze ngo ukizwe n'amaguru, ngo wiruke, ushireho ingamba zo gusenga no kwirinda. Iyo Yosefu adahunga ibero bya muka Potifari, nukuri ari kuhagwa. Mwemeranywa nanjye? Rero gerageza uhunge inzira zose, yaba ba X, baba bakwirukaho, baba nawe wifuza. Gerageza ukizwe n'amaguru, uhungire ku birometero byinshi. Iyo bavuze guhunga, ni uguhunga utumesaje, ni uguhunga udufoto, ni uguhunga apere, ni uguhunga kuko bishobora guca mu gukoraho. Iyo habayeho tushe, lisansi n'umuriro n'ibibana, bishobora guca mu kureba. Niyo mpamvu ubona bambaye utujipo tungana kwa kundi. Bishobora guca mu kumva. Izi lisansi zose kwa 5 ushobora kuziterekwamo. Gerageza rero uhunge bishoboka, hanyuma ugerageze kwirinda. Hanyuma ikindi, usaba Imana inkomezi. Amen. Usaba Imana inkomezi kuko hano hanze hameze nabi. Imana izagufasha kubitsinda. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo biroroshe guhunga ikikwirukana, ariko guhunga ikikwirukamwo birakomera. Kubera za mpamvu zose navuze, gerageza ukizwe n'amaguru, bizagufasha. Bivuze neza. Iyo umugore utunze ibintu byose atakora iki? Bishobora kuba atari rwo rurimi rwe rw'urukundo. Twebwe abagabo hari igihe dushaka kwemeza abagore kuko wamuguriye imodoka, kuko ufite amafaranga kuri konte, kuko wubatse inzu nziza, hagiye tacu biba bimubwiye. Abagore bakenera gukogwaho tushe inshuro 79 ku munsi, ku buryo abonye umuntu umukoraho ashobora gusambana. None wewe nturamufata mu kiganza na rimwe. Yewe yarambwiye ati iyo mfashe mu kiganza mpita numva ndi mu ijuru ryanje, nubwo twaba twaburaye, numva numuherereza. Kandi iyo tugiye kuzamuka nka escalator ateka akaboko, ababizi neza, abazi neza ko ndi bugafate tunkamuzamura. Rero ntekereza ko ukwiye kumenya ibyo ukora nibyo bikenewe. Ushobora kumuha impano kandi barazimuhaye. Ushobora kuba wowe ushaka kumwemeresha ibintu kandi ibyo atari byo bikeneye, akeneye ikiganiro cyihariye. Kumenya ururimi rw'urukundo kuri mugenzi wawe ni ikintu cy'ingenzi. Murakoze. Yarabajije ati igihe ufise ibintu hanyuma ntabyiteho. Hanyuma ikindi nokongera ko no kuraba ibyo bintu wewe ufise atitaho nibyo wawe. Gisa n'ikibazo abagore babaje ati iyo mfise amahera umugabo atayafise, ati no nije mfise amahera ariko umugabo ntayafise. Bene ivyo bibazo rero byerekana ko mubana muri babiri muga mutarumwe, kuko igituma ibintu byo mu rugo bitunganywa nabi abagabo turabigiramwo uruhara. Tumeze ukuntu gutandukanye, nico gituma bisaba ko turondera ubumenyi. Dufatire ku matampehama imero, umusange kwisi yose ari umugabo canke umugore ibintu by'ihora bitanga byoroshe, n'impuzu yambaye arashobora kuyitanga nta kibazo agira. Stoke kuyitanga yose biri mu maraso yiwe. Mu gihe umumelankolike ikintu ciwe kugira cikure ukuza y'ubuhiri, abo bantu babiri bakaca bahura. Umusange ibintu byiwe biba bisanzaye hose. Mu gihe umumelankolike akantu kose abazi aho gapanze, asanga bya bintu wapanze kubera umusange arashobora gushira ibirato ku meza, nahaba umuzungu, nahaba umuhindi, nahaba umurundi. Hanyuma umumelankolike nawe abashaka akantu kose kandi
abo bantu bagahura hanyuma ntibarondere n'ubumenyi bubafasha kubana. Nama mvuga utazi ico akeneye ntakwiye kwidogera icabura. Ndaba ko ivyo bintu mubisangiye. Je hari ivyo namenye ntevye. Jewe na madame turagira planification budgétaire annuelle y'umuryango wacu. Biradufasha kumenya ibyo tuzokenera muri uwo mwaka, tukabona ibyo tudafise, tukabona aho gushira ingufu mu kurondera. Nanje ndafise uwabinyigishije, ndafise umukoce yabigira. Twe twari byabaye ameliore, tumaze imyaka 2 tubigerageza bigenda biranga. Chaque trimestre turagenda ahantu umunsi umwe tukicarana tukevariwe ibi twarabironse, ibyo twabuze nibi, nihe wewe woshira ingufu, nihe je nokora. Uretse ko biduha umwanya wo kwegerana, murumva ko tugira ikiganiro ku butunzi bwo muhira, arumva ko ari ubwiwe. Hanyuma sindamubwira ngo genda ukora ibi nibi nibi, ababona yuko abwirizwa kubikora, ko nitutabironka turahana amarore. Mugabo chaque trimestre turicarana tukagira evaluation. Hari imiryango myinshi batabikora, babaho ku munsi akavuga ati dutungwa n'Imana. Iyo Mana mu kubatunga igaca mu madeni menshi, kubera umugore aguma akubwira ati zana ibi nibi birabura, kubera ntazi ivyo mufise, nawe we ntuzi ivyo mufise, ntazi ivyo mubura. Ugasanga rero murabana nk'abapanze, kujya twapanga turi abasore, umwe wese atazi ivyo wundi mugahurira ku isahani no mu cumba. Nibaza yuko abandi ikiganiro bagikora nabi, avuga ati ngo dusohoke ukamenga bagiye kuganira, umwaka twari telefone yiwe canke bakagiye nyama n'abandi bakaza. Siko ikiganiro c'umuryango gikwiye kumera. Ni byiza ko mufixa ico muzovuganako, abati tuzovugana ku bijanye n'ubutunzi bwacu, tuzovugana ku bijanye n'abana, tuzovugana ku bijanye n'imanza. Hanyuma kenshi ibibazo bihera canke ibiganiro bihera en queue de poisson, mukagenda mukavuga gusa muga ntimukonkriwe. Mvuga ati iki turagihejeje ntituzokigarukako, canke iki tugiciriye hagati reka tukibike, igihe kanaka tuzosubire tukiganire. Yababwiye pasiteri ibintu mwavuganye ntibihere, bizoguma bigaruka. Les femmes se focalisent sur le passé, abagabo nabo kuri kubu na kazoza. Wowe rero uzoja muri kazoza no muri kubu ngo tutegure ngo ibi by'abana ngo nibiki, nawe akiri muri kahise katahise, bica bikugira ko ingorane. Gerageza rero gutegura ikiganiro, kandi abagabo barafise influence. Mama mubona ko umwana akora ku telefone ya mama akayifata uko ashaka, mugabo iya papa naho wowe udakaze ntashoke akorako. Aba papa baremewe gutanga autorité, aba papa nibo batanga autorité. Icya kabiri nibo bagira providence. Gerageza uburyo bwose, naho wowe batari we uhembwa menshi, uparticipe muri gestion y'ivyo mufise mu rugo. Icya gatatu ni protection. Umugore atubasha umugabo, haje ikintu kinini nyahomba ni protection. Mwama mubibona abapfakazi canke abantu bahukanye naha aba afise igiti kingana gute. Kenshi rero iyo abagore batumva ko bari protege, baradukanamwo amahane n'izindi ngeso utokwibaza. Kandi abagabo nabo ntibabizi izo role zabo. Umugore abashaka ko mujana mu rubanza, sikindi abashaka nukumva ko ari protege. Rero izo hore zitatu ziraturaba: gutanga autorité, no kugira providence na protection. Murakoze. Kibazo kirabaza ngo urashobora kubana n'umugore atakubaha? Nogenda directement. Kubahwa no kutubahwa icambere biri muri wewe, bifatiye kuvyo wagiye urabura. Urashobora kubona umugore akanagiza umugabo wiwe akumva kwa mukengereye, mu gihe uwundi abona ko ari agasanzwe. Simpaririye ko hariho abagore usanga nabone ataho barerewe,
bataronse ibyo wita kubaha. Hanyuma kubahwa no kutubahwa ntitubidefinisa cyo kimwe, ariko waramubwiye ico wita kubaha sa kubera iki yaje azi umugabo ati noronka umugabo nkanaka, umugabo wanje atomera nkanaka, ukacugira amahirwe mabi ukacu umera nka wa wundi atagomba ko womera, sibyo? Aza kugwanya rero ico kintu yabonye kibi, kandi we gishobora kuba ari ciza, mugabo kubera mutaganiriye. Nimuganire umubwire wewe ico wita kubahwa, kandi ivyo wita kubahwa ushobora nawe kuba ari byo wumvise abagabo bagirirwa, canke wabonanye papa wawe mwarabanye ariko umugore wawe ntibabanye. Iyo wagiye uraba hose ukabona bubahwa ingene bagira, ntimwari kumwe, mugabo ushaka yaplike uze abagabo ingene tumeze nabi. Umugore arashobora kuzana ibyo kujya ku meza, canke umugabo agasanga biri ku meza, ngo ibi nivyo mwarondeye. Na umugore yabaje ati tugutegurire iki, ngo ibyo ari byo byose ngo nimugire. Canke ntiyakominitse ngo avuga ati ku mugoroba ndashaka gufungura ibi nibi ni. Hanyuma yasanga bimwe atarafize mu mutwe, yavuga ngo ntibamwubaha. Ndazi urugo rwasambutse mu minsi 2. Bagize mariage samedi, kuwa mbere bari bahukaye. Kubera iki? Umugore yatetse ibijumba, umugabo acaraza ati je ndimbwa gaburira ibijumba. Baca barashwana, umugore arahunga, yambwiye ati namba kuja mwijuru bisaba kubana n'urya mugabo, darihevye. Bari bagifise ibyabatwikuruye. Uku kuntu rero abagabo tutavuga. Urumva umugabo abonye ibitameze neza arahora, akibaza ko ariho abikemuye neza, yanse gushwana, bikazoguma vyirepeta gushikaho umugabo abona ko arakagaye canke agakengegwe, mugabo atabivuze. Tugerageze kubivuga, ico wita icubahiro kimubwire, mukiganireko, ico wita agakengegwe kimubwire, mukiganireko, uzosanga hari wewe ivyo wabonye wafatirako, nawe ivyo yabonye yafatirako, hanyuma mubivugane. Murakoze. Reka nongera kandi kantu kamwe. Abarimo hano bakora mu nzego z'umutekano, abasirikare, abapolisi n'abapasteri, hari ukuntu twebwe tudefinisa icubahiro. Nawe ntiwibuke kubana n'umugore w'umusivile ku ikosi ni mwari muri kumwe, baguforoma ntiyarahari, noneho ukagira ngo mu rugo ni mu gisirikare. Rimwe na rimwe ugashaka gutanga amategeko nk'ayo uhabwa cyangwa utanga ku kazi. Menya ko uriya muntu mubana n'umusivile, ugerageze kumwigisha, bizagufasha. Bijya bigorana, abapaseri natwe nituboneka mu rugo, ugenda nyene ushaka ngo kumwe baguserva ku rusengero. Abariko bigenda no mu rugo ntibishoboka no kugerageza, tukagerageza kumvana no gutahurira hamwe ico twita icubahiro, tukareba niba n'ubumenyi dufite tubunganya, bizaba byiza. Murakoze. Nibaza ko kandi no kongera ko nawe azora ko amwubaha. Uwo mugabo ashaka umugore amwubaha, nawe arabe ko yubaha umugore wiwe, kuko hari igihe dushaka ko abantu batwubaha, wewe umubwira imbere y'abana, imbere y'abakozi, mugabo ugashaka ko akubaha. Hari igihe kutakubaha avyigira kuri wewe. Ico rero umuntu yabaje ikibazo yoraba ko kutubahwa bitaba kuri we. Iyo uvugiye hejuru akakwishurira cyo ngo nakubaha kandi byavuye kuri wewe. Kindi kibazo kirabaza ngo ico mbona mu bintu bimpanze n'ubusambanyi, mbega babugwanya gute? Ndumva nagisubije. Twagishubije. Nibaza ko ibibazo nari mfise birangiye. Ibyo banditse hari ibyagiye biraba groupe, nani mvuga akantu kamwe mukinira bavuga ngo nta muke byabwiyimye. Hari abantu utuntu babaje ngomba gusubizamo akantu kamwe. Je ndigisha abagabo n'abagore ibya masculinité positive. Masculinité positive n'ubugabo nyabwo, ndagacishemo kubera mbonye abagabo hari ikintu kitugarukaho nari tukivuga muri yaga, ahanini amakosa twe dukora agaruka kuri twebwe.
mu bintu abagabo bakunda ni raporo sexuelle, umugabo atabikunda antera ibuye. Rero ikibazo dufise turabikunda mugabo ntituzi ngene tubirondera. Mu gitondo uvyuka uryamye umugore ariko arakora, sivyo? Akoza abana iyo baja kwishuri mukajana ku kazi mwese, atashe wewe ukaja mu bandi cyangwa ukaburakora ibindi ariko araruha. Nukuvuga ngo haza kugera mu ijoro bimukunda bimushaka uwo mugomba kubigirana. Ni jambo dukunda gukoresha tuko turigisha abantu amabanga yabubatse n'amabanga y'abazima, abantu bose bakomeye. Mugabo mugeze kuyagira umwe yabaye ikiziga yarushe ubate wavyononye. Uko muranyumva? Hari umugabo yambwiye ati wewe ibyo uri kuravuga sinobikora. Nimba ari mu gitondo agiye kuraba abana sigarura sasa, sigarura tegura igitanda kuko urafise amaboko, kugira ngo ku mugoroba muze gushikaho mwese mukomeye, mutashe akarakora bimwe nawe kora ibindi, kugira ngo nuhava umukenera nawe arushe umubiri atari huri. Imana ishimwe. Kuko ikibazo dufise c'imico y'ikirundi n'abarundi, tuzi ko umugabo agaba byose n'umugore arimwo, uziko mubwiye ngoma acaguha mugaraza kuguha atabishaka. Naho muca muvuga ngo ntakimpa, yaraguhaye ubigira nabi. None zoguma kongera kandi ubigira nabi. Kubera iki? Ico rero nibaza ko rimwe na rimwe dukuremo kuyikunda, turondera umuti, tubanze turondera umuzi. Ibino bintu biba mu rugo iwanje biva kuki? Ico ni wagitorera umuti. Jewe ico nzi neza, nta mugore babira neza yimana. Ico ndakizi. Nta mugore babira neza yimana, nta mugore bateguye yanka. Rero dusubire twe twisuzume, turabe ko tubafasha ibikorwa byo mu rugo, turabe ko tubafasha amadevoir y'abana, turabe ko tubafasha bijya bindi. Nibaza ko bizoheza bakagenda neza. Niyo twaza kuri iyo deba nigara tuzoronka umwanya Imana ibahezagira. Ijambo ndaragaruye hano. Murakoze cyane. Mu minota dusigaranye hari umuntu afite ikindi kibazo yumva atajyana. Yego. Nge mikoro hajya. Ego, sinzi ko ari ikibazo canke ari nka suggestion, icifuzo. Mu byo mwagiye mutubwira byinshi ni ibintu twari dukwiye kumenya imbere yo kugira mariage. Imbere yo kugira accident nibaza ko tuba dukwiye kwiga ukaronka permis imbere yo gutwara imodoka, kandi ibyo turabigira kandi bakavyexija no mu mategeko. Muri Amerika hariho amayita amwe asaba yuko habaho kwiga ivyabubatse imbere yo kugira mariage. Iyo utagize izo nyigisho urinda kuriha amande nini imbere yo kugira mariage. Babishizeho kuko bagira bati utize izo nyigisho abatera ingorane mu nyuma, agaruka asaba kugira divorce, ugasanga biteye ingorane mu mibano. Nk'ishengero nk'abantu responsable hoba iki, ni kuki hatokwandikwa ibitabo? Mwavuze ko tuzakunda kwandika, ni kuki turaronka, ni kuki zitokwandikwa ko tutashoboye gushinga amategeko ariko tugasaba amashengero imbere yuko bagirisha mariage hakaba gukurikira inyigisho z'abantu babitohoje neza. Apana bamwe baza kuvuga ngo impanuro zimwe ziri un peu vague, ariko nk'uku mwebwe muri aba specialiste mumaze kugira intambwe mu kuvyiga no kubitohoza, mukandika ibitabo boshobora gukurikira kugira ngo bifashe abantu ntibirirwe baragwa mu mitego
ariko bibafashe kuronka izi nyigisho imbere kuko nk'ubu nibyo turaronka inyigisho mugabo hari aho usanga wamaze kugwa mu mitego ugasanga biriko birakwigisha mugabo ukagira uti iyo nabimenya kare. Rero mu gutegura generation zizokurikira ico nayo ko ndasaba mwoshobora mwoba muriko muriyumvira kuzogira inyigisho mushobora guha amashengero akazozikoresha d'une façon professionnelle atari hariho byinshi badashobora gushikako cyangwa bavuga ibintu ugasanga ni imigani ariko d'une façon professionnelle ntitugende kuvyigira mu mavideo mu ma YouTube ariko tukagenda kuvyigira ku bantu babizi kandi bazi ibibi n'ivyiza. Nico gituma navuze nti si kibazo mugabo ni ariko ndasaba yuko izi nyigisho d'une façon izoshobora kwandikwa hamaze gatangwa ahantu bashobora kuzitanga bikaba nk'inyigisho bashingira imbere kugira mariage. Murakoze cyane. Reka mpite ngusubiza. Ngende umupasiteri kuva 2007 kandi kuva 2007 nayoboye ishengero rinini rimwe abantu 1,100. Hanyuma bigeze 2010 mbona turimo guhenda abantu kuko naco turi kubaha kubera ko ntushobora kuba pasiteri w'abantu 1,500 uri umwe birashoboka ntabwo bishoboka. Ikindi ugwaruka muremera mbabwiza ukuri ugwaruka nta muntu arufitiye umwanya kuko nta mafaranga rufite. Sinze mbabeje nta mafaranga bafite nta muntu abafitiye umwanya. Amashengero amwe aragerageza ariko andi ntabyitayeho kubera ko abantu bose binjira dimanche mu ma eglise baramutse bitaweho twagira Uburundi bumeze nka paradiso. Mwemeranywa nanjye? Kuva ico gihe nahise mpitamo gushinga ministry yubaka umuryango kuko nabonaga ikibazo kiri muri famille. Hariya dufite irerero ry'abahungu n'abakobwa. Irerero ni ukurera umuntu duhera kuri 16 kugeza kuri 30 no kuduga tukamubwira ibintu byose byatuma aba umugabo w'umukristo afite valeur nico Bibiliya ivuga kubaka urugo. Ariko ibyo ni initiative yanjye kubera ko nabona umuryango urimo gusenyuka nzi n'ibibazo nagiriye mu muryango wacu. Ndemeranywa nawe dukwiye kuba dufite ibitabo. Ntangira nigeze kuvuga ngo nta bitabo dufite kandi byari kuba bikwiriye kubigira. Muri SSH nibaza ko Imana niduha umugisha tukagira aho dukorera ndavuga sare dushobora kuzafata abantu benda kubaka urugo byibuze tukabamarana umwaka biga inyigisho buri mu mwaka tuzaba tuzi ko hari ikintu kizima twabahaye. Naho ibyo kwigisha pasiteri ahamagara abageni hasigaye 7 ngo bakore ubukwe akabwira umukobwa ngo maso uzubaha umugabo. Ntabwo umugabo amwubaha mu ndwi ya nyuma ni ibintu biga bari mu nda no mu bwana no gukomeza. Nibaza ko Imana izadufashoza tukagira ibitabo hanyuma tukashiraho n'ishure ry'abitegura kubaka urugo. Nuwo musanzu numva nifuza gutanga ku gihugu kugira ngo tugire abantu bafite levarere zo mu muryango nyine w'abarundi ariko bafite n'ubumenyi amahame y'ubwami bw'Imana mu kubaka urugo. Rero ubuse ntabwo nasubiriza abapasiteri kubera ko buri mupasiteri wese afite uko ajera ishengero ryiwe ariko reka nkoresha imvugo ikomeye mumbabarire kuyivuga kutabikora no guhemuka. Kutigisha ugwaruka kuzavamwe abagabo beza n'abagore beza no guhemukira societe kuko divorce igira ingaruka kuri societe yose. Murakoze.
murababarira kuvuga make mugabo lo sexe le diable yabayicamo kugira détruise imiryango actuellement icyo yaravuze numva hari icyo nokongerako l'église devrait avoir la responsabilité yo kwigisha lo sexe uko Imana ibona jewe hariho ikintu uba nibaza urabona actuellement bara société abantu bo mu isi baradevansa l'église mu kuzana ibintu vyonona isi nk'iyo byuko hariho ibihugu numva bavuga ko Rwanda atavuga ko ari umuhungu akivuka canke umukobwa hariho ibi vya transgenre abantu bahindura ba sexe avec des cliniques spécialisées à la matière none ni kubera iki infléo yoba ije tutafata ingingo preventive zo gukigira ishengero n'ibihugu kugira ngo izo nyigisho mbi zakwisi yose abantu bamenye ukuri mu bijanye n'ivy'Imana na sexualité zero ibintu by'Imana. Urakoze cyane. Yego. Ikindi hariho n'ikindi ntaradumva muri Bibiliya haranditse ngo ntiyagire uzoshikanira ibyo Imana ibyo yaherewe kuba maraya. Nta shengero nimwe ndigera ndumva babyigisha kuko iyo bavuga ati kigira 10 n'amashikano nibyo babishiremo Yesu ashiyemo. Urakoze mu by'ukuri hari ikintu kimwe ntabizeza abagabo twateraniye hano impamvu twebwe dukora nahisemo gukora ministry inyuma ya eglise ni ukubera ko bishobora kunganira eglise kugira ngo bibafashe ariko nanone hano ntabwo twava hano twiyemeje ngo tugiye guhindura uko eglise itekereza ibintu mwumva mwabishobora oya ahubwo baca umugani mu kirundi ngo iyo umuntu yuguruye iwe buba bukeye genda ugerageze kuba umugabo mwiza niba ufite influence kuri pasteur genda umubwira ati twigishiriza ugwaruka nanjye nzogerageza kubwira abapasteur turi inshuti ariko mu by'ukuri eglise ifite uburyo yumva ibintu kandi budafasha societe muribuka muri 1996 agatabo abanyamakuru banditse kavuga ngo abantu b'Imana baroye murakibuka nuko bari babonye ibara riguye amashengero ahari kandi abo abanyamashengero ntibashobore guhagarara mu mwanya bakagombye kuba barimo ntimugire ngo nibiriya byonyene urumugiro urimo kutwinjirana mu gwaruka tuhari nk'amashengero si ibyo gusa arimo nubwo butinganye n'ibindi byose wavuze rero hano nagira ngo hano tuve hano tunyine twiyemeje ko tugiye kubaka ingo zacu nziza twite cyane kugwaruka gwacu abana bacu hanyuma tunakangurire eglise gukora inshingano zayo Imana ibaho umugisha. Murakoze bashaka ubwa mbere manze nshime kuri kino kiganiro jewe ubaye ubwa kabiri nza mu nyigisho nk'izi nibaza hari mu mwaka uheze mu kwa kane ni mu kwa gatatu turavye igihe kihaciye gushika ubu urumva ko iyi fréquence mu rumenga ni ntoyi gose hama muri ko muravuga ibyo gutegura ugwaruka baba bagiye kugira urugo je numvise umenga ibi bintu ari kuvyumva ngomba kugira mariage sinibaza ko ari byinshi byari kuba bifite ico byombwira kubera ko aho umuntu ashobora kugira gutahura kumbure nibyo abashaka canke bigeze aho yumva nigiki akeneye bivaye n'ahari rero numvise umenga ni haba hariho inyigisho mutanga mugategura abantu kugira bagende kubaka sinzi ngira bari ngaho bose n'abamaze kubaka ariko twumvise ibibazo byagiye biragaruka biboneka ko ni haba hakiri icizere hakiri ivyizigiro mbega izo nyigisho canke iryo shure ntirishobora kuba ryotangura n'abamaze kuba ari byo barimo kubera ko twumvise ko hari bitegurwa bigategurwa kumbure atari uko umuntu agiye kubaka mugabo kuva akivuka natubwiye exemple y'abajuife ngene babigira urumva twebwe tuba tuko turavyara canke tuba dufise abana bari muri mwe n'ubwo rugezo
hari byinshi tukeneye kumenya kugira ngo niyaba hari ico umuntu yotegura muri kino gihe ntituze dusanga ngo tuzorindira ko bazogera mu bigero bya 16 ans baje gutegura kandi twebwe nk'abavyeyi hari ico kumbure twoshobora kuba twoterera rero ku bwanjye rero nagomba gusaba ko mwokongereza fréquence hanyuma mwumvise ko ibiganiro canke ibibazo byagere birabazwa byabaye byinshi kandi nivyo mwavuze ko bidashobora kuba byo kwigishwa mu mwanya muto nk'uyu hanyuma mutugwiriza umwanya nico je nashaka haboneka amasuje menshi dushobora kuba twotreta za nyigisho mutegurira ruriya rwaruka rugiye kugira mariage turabe ko atacu twoshobora kuba twokiza no muri kuri abo baba bamaze kugira mariage merci beaucoup. Urakoze cyane fréquence igiye kwiyongera kubera ko deja twabonye icyangombwa ca leta cemera association ya SSH tumaze gufungura office hano hirya gatoya urumva ko fréquence igiye kwiyongera kandi namwe murahari ndabashimira n'inyota ituma mwicara umwanya ungana gutya hano mu Burundi dufite abahanga benshi bazadufasha kwiga no gutera imbere mu buryo bukwiriye. Yego ico no kongera ko nuko dufatiye kuri ibi bibazo babajije turafise uko bikurikirana abahanzwe n'ibibazo bijanye n'ubusambanyi ni 30.5%, hakurikira amahera 27.7%, hakurikira ubwibone 22.2%, hakurikira icubahiro 19.4%. Nibaza yuko dushobora gutegura inyigisho z'uruhererekane nk'uku twavuga tuti igihe kanaka tuzokwiga ku bijanye na gestion de la sexualité. Mbega sexualité itangura ryari? Turazi amastade y'umwana. Hariho amastade umwana acako umubujije ikintu sexualité yiwe ubuyishe agifise ngira ngo nk'imyaka nk'ibiri cyangwa 3. Rero ibintu ntibitanguriraho umuntu avyiyumviriye. So kuvuga ngo sexualité yatanguye umunsi urongora warabivukanye. Rero ico dufasha nuko tubitegurana na mwebwe kubera ikintu ca mbere gikomeye no gusantara besoin kumva ko bikenewe hanyuma bimaze kuba bikenewe ntidushobora kubitegura twenyene canke ngo tubwire pasteur ngura bidutegurira. Hariho abantu usanga batemera gutanga ikiguzi kugira ngo baronke ibyo bakeneye akidogera ko ibi nibi bitakozwe ibi nibi bitari ko biraba ko hari hakwiye gukorwa ikinaka ukamenga ni responsibility y'abamwe. Ikintu cama kibura ni unité. Turi umwe dushize hamwe turi abagabo 10 twoshobora kugira influence ku makupri jana. Turi abagabo 10 twubatse ingo neza twoshobora kugira influence ku makupre ijana. Igikuru ni unité. None je namba mfise amakupre 10 na influence nawe ukaba ufise 10 tukavuga tuti reka tubaronderera umwanya ko ari couple z'abagenzi tubaronderera umwanya hanyuma ikindi gihe jewe nawe we naka bafise couple 10 influence tugahurira hamwe. Murumva tutogira abagabo beza ariko icyatunaniye n'ubumwe. Dufise ubumenyi butandukanye reka mfatire ku by'ibitabo. Wewe ku myaka wubatse warabonye ingorane wagize hanyuma nturicara ngo wiyumvire kahise ko umugore wawe gushika mu bane nawe wakiwawe ntukibuka hanyuma ibibazo wagize mu kuresha muraze ko ibibazo tuzohura mu gwaruka ningene boronka uwo bubakana hanyuma namba ufise umuhungu wawe akuze azotubaza ico kibazo. Wewe waraciye mu bibazo bitandukanye uri umugabo uri umuhungu n'umufasoni wawe hanyuma murubakana mugabo nta reference y'ingene wabaye muri ubwo buzima na madamu wawe akabubamo hanyuma mukubakana mukamariye imyaka yose azoza kukibaza twebwe. Nta reference ya papa mama afise ntimwana bicaritse abana mu baganirira ivyo bintu
ariko wowe ubikoze na jewe nkabikora n'uwundi akabikora tuzogira ingo nziza zifise reference n'umwuzukuru wawe azobibaza abazungu bari mu Bufaransa aciye kuri internet no muri Amerika kandi wewe warahuye n'umuntu mukubakana mugasirimonta ama difficulté muga nta reference afise avuga ngo sokuru na nyokuru bahuye kandi urazi kwandika ntumwumva ko twari dukwiye kubikora birambabaza iyo mbona ama reference turonka ara y'abazungu gusa abazungu gusa harimo n'abirabure bariko barabigerageza ariko mu Burundi dufise abantu bubatse ingo nziza iriya barabanye 60 ariko nta ma reference yavyo ahari rero tugiye hamwe na mwebwe mukadufasha mu nteguro nizigiye ko hari habaza kuva muri iyi conference biyemeje kuzo fasha iki gikorwa kugira ngo frequence y'ama conference yongerekane murakoze hari umuntu umwe ngo afise ikibazo atotahana ibyo nagira mvuge kubera ko umwanya ugiye adomeko nyiravuga tumera nk'abakorotira urakoze no kubashimira cyane hanyuma nkuko bavuze imyanya n'imito mwavuze ikibazo cyo kurera abana kumenya impano zabo si ikintu coroshe tukipfuza ko naco cyo fatirwa umwanya tukakiganirako kugira ngo turabe ico twokora kuko uba amaheve menshi umuntu avuga ati Imana yo nk'uburyo kumurungika hanze umwana mu Burundi atazi ibiharuro n'igifaransa tumubwira ko ari kigugu nibibazo biduhanze cyane murakoze Imana ibashoboje bizokunda murakoze cyane muganga turacongera kuri ibi hanyuma akanyuma rero ubu turasoje tugiye gusengera ingo zacu twisengere natwe ubwacu kugira ngo tube abizigirwa ku by'Imana yaduhaye yatujeje muhaguruke Imana ibaho umugisha muri izi nyigisho intege nke wibonyemo uzibwira Imana ni nyembabazi yiteguye kukubabarira ariko ikirushijeho witegure guhinduka nanjye nitegure guhinduka bizatuma Imana ibana natwe hanyuma gerageze korohera mpwemu yera kugira ngo ahindure umutima wawe wiyemeze kuba umugabo mwiza kugira ngo umunsi uzohagarara imbere y'Imana uzabe warakoze ibyo wagombaga gukora hanyuma nukenera umwe muri twe yaba umugabo mugenzi wawe hano ashobora kwakira yaba uyu mukozi w'Imana yaba n'uyu twese turahari ofisi yacu iri kujya Rumonge mbere ya kioske Sangwe yego iruhande ahahora kera nagira ngo dusenge rero Data mu izina rya Yesu turagushimiye ko waturemye nk'abagabo kandi wifuza ko dukwiza ishimwe ry'Imana yaduhamagaye turasabye imbabazi ahantu hose tutabaye abizigirwa tutaronkeye umwanya abana tutabahaye indero ikwiriye aho abafasha bacu twabagoye bitewe n'ubumenyi buke dufise bigatuma umuryango ubaho utanezerewe ubitubabarire waratwizigiye uduha abo tubana uduha n'ibintu ndasenze kugira ngo buri wese umushoboze kuba uwo kwizigirwa turasenze kugira ngo intege nke zacu zihindure inkomezi udushoboze kuba abagabo beza bagira influence kuri societe y'uyu munsi imiryango tuvukamo naho dukora naho twirirwa udushoboze kuba itara udushoboze kuba umunyu udushoboze kuba abantu bazana impinduka turasengeye imiryango y'abarundi n'abarundikazi twirukanye uyu muyaga utera abantu kwahukana mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo izi nkomezi z'ikuzimu zazanywe no gusenya umuryango zitsindwe mu miryango yacu kandi naho tubyumva naho ugira icyo uhakora ubuntu bwawe bubane natwe umugisha abagabo bamaze aya masaha yose bicaye
baje kwiga bafite umutima ugukunda, bafite umutima ugushaka, udasenze kugira ngo dushoboze kuba abo wifuza. Ubuntu bwawe bubane na buri wese. Dusengeye abagore bacu, dusengeye abana, dusengeye imiryango itarabona abana. Mwami Yesu Kristo uzabakorera igitangaza cyo kubona abana. Abafite abana batangiye kugorana, kujya mu biyobyabwenge n'ibindi byinshi bibi, ubakize izo nkomezi mbi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryo ravuga ngo abana bose bazaba bigishijwe n'Uwiteka, kandi amahoro bazagira azaba menshi. Wiyubahishe muri byose uzaba ukoze. Herekeza buri wese, gutandukana kwacu kubukwera, uzaduhe kongera guhura duhujwe mwami no kubaka umuryango unezerewe. Amahoro yawe arinde imitima yacu mu izina rya Kristo Yesu.